People, real gentlemen. Reka ndababwire bonsoir cyangwa bonjour bivanye naho muherereye, waba uri ku mugabane wa Afrika cyangwa kundi mugabane wose mu migabane igize isi. Jewe ndi hano muri Afrika mu gihugu cy'u Burundi, neza ku mugwa mukuru wa politike, aho twita mu ntara ya Gitega, neza ku Muvugizi TV. Ndi kuri televiziyo yacu twise Umuvugizi TV, aho tuhasanga ibishasha byinshi, tukasanga inkuru zigiye ziba update. Reka ndabasabe mugire like, share and comment. Kubatagira subscribe, mwibuke mukugira subscribe kugira ngo mubandanye muba abambere mu kuronka ibiganiro byacu, canke mubandanye mudutera intege. Mugire agakomantere muri bino biganiro kugira ngo tubone icyo kongera ko, canke mudutere intege kugira ngo tubandanye natwe tubikora neza cyane. Tura abana b'Abarundi, mudushigikire nkuko umusanzwe mushigikira bose. Rero je muri kumwe kuri microphone ni Yoooosee Agiye, ndiko nkorera ku Muvugizi TV. Uno munsi ifatanije na studio yitwa Kamalad's Voice Production, ikaba iri hano nyine mu ntara nziza ya Gitega. Uno munsi none ndabazaniye iki? Ushobora kwibaza byinshi, ko mbona imbere yacu ama affiche arenga abiri, eske c'est quoi ça? Uno munsi rero tugomba kubereka ibiriko biraba muri kino gihe cya sama, ibigiye kuba muri no minsi mike ya nyene, inkuru zishushe kandi ibintu byiza byo kwirata bigiye kudushwaramwo mu minsi mikeya. Dukurikirane neza ku Muvugizi TV, ugire partage kugira n'abandi baronke ino nkuru kugira bibandanye bigenda neza. Reka mubanze mubone iyi titre neza iri imbere yanyu, yanditse mu ndome zisa na jaune, ivuga ngo summer vibe. Ushobora kwibaza ngo ibi bintu ni ibiki? Urumva summer nyine ni wa mwanya w'iki, wa mwanya atamvura, wa mwanya haba hari ubushuhe, wa mwanya mwiza wo gutagata, wa mwanya utavuga ngo urubanza rushobora gusiba canke urubanza rushobora gucegwa. Oya, ni ku mwanya wawe we ni kuba uri ready, ukitegura, nta kibuza na kimwe, urajya vibe mukumva ari summer vibe. Neza. Reka dutangurire kuri affiche mubona itangura. Murabona neza iriko abantu 8, iriko uwitwa Bonke Anglicano, ikaba kuri yitwa Alvera Muhimbare, n'abandi muriko murabibonera amazina yabo, mubandanya muyasoma neza. Titre yayo yanditse ngo Burunga Gospel Demonstration. Nukuvuga iki? Kandi musanzwe mubona ko ari final. Ura neza hano hantu hari akantu gatukura munsi ya demonstration, urabona neza ko hari final. Ushaka kwibaza bino bintu nibiki? Rero Bonke Anglicano nabongira basanzwe bakorana aho nyene, barateguye ihiganwa rigiye gushika muri final. Reka tugende turaca ko kimwe mu bizoba bigize iryo higanwa. Bahiganwa ni gospel, bariko bahiganishwa ama gospel, indirimbo mpimbazamana nkuko musanzwe mubitahura gospel ico ivuga. Rero biko bibera neza mu bumanuko bw'igihugu, aho twita mu ntara nziza ya Rumonge, neza kuri Anglicane, isengero ya Anglicane. Murayibona nkuko babereka location ino munsi, mukabona aho bizoba biriko birabera. Iryo higanwa rero ryatunganijwe na Bonke Anglicano mu ntumbero yo kugira ngo agaragaze impano y'abaririmbyi, impano zo kuririmba, impano zitandukanye muri gospel. Muri yo burunga musanzwe mugitahura neza ko ari za ntara zitanu, muri ya systeme yo kugira intara bakazifatanya kugira ngo zibe nke ariko zagutse kandi zikora neza. Nawe ntiyakumiriye, ntiyagize intara imwe canke zibiri, yabikoze abishira muri burunga. No kuvuga abashobora kuba bari muri finale bashobora kuba harimo abo mu Rutana canke abi Makamba canke abo mu Rumonge, eka nabi Bururi n'ahandi. Rero kuri ico tugomba kubamenyesha abazoba bari muri iryo higanwa n'amagenekerezo n'amasaha n'ibindi. Neza muri finale hashitseyo abantu 11 nibo muzobona. Ushobora kwibaza uti hazoba ari ryari? Igenekerezo sirindi. Neza uri kuraraba kuri yo affiche, urabona neza ko bakwereka ko itariki 11 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2024 isaha 8 z'umurango niho competition izoba itanguye. Niwo munsi wa final. Uwo munsi hazoba hari abatumire badasanzwe. Reka ngaruke kuri uyu Alvera Muhimbare.
nibaza ko azoba ari mu batumire bakomeye cyane kuri uwo munsi. Ni umuntu afise amahit menshi, afise indirimbo zidasanzwe nkuko musanzwe muzizi. Ndazi neza ko musanzwe muzizi no kunsumvya, rero shaka kubamenyesha ko uwo munsi bizoba bidasanzwe. Uwo munsi ari umunsi wo kuza mugaryoherwa cyane, mukirabira n'izo mpano zizoba ziriko zirahiganwa. Aho rero tukaba turiko turatera intege twongera dushimagiza abariko bategura ibintu nk'ivyo ko ari ibintu vyiza, ibintu bifasha ugwaruka, ibintu bifasha igihugu, ibintu bifasha ndetse n'intara, kuko abo muri ko murafasha ejo nabo nibo bazofasha abandi nkuko namwe mushobora kuba mwarafashijwe. Reka rero shimire cyane by'umwihariko abantu muri ko mukora ibintu bisa nk'ivyo, eka mu gihugu cyose aho muba muherereye hose turagenda tubibona, vuba vuba muzogenda mubibona tubishira no kuri no rubuga rwacu, tubashimira nkuko turiko dukorera abandi. Ico cha Burunga Gospel Demonstration reka tube tugihagarikiye hano, tugende kugikurikira. Ndazi neza mudahengeshanya muri ko murabona iyindi afishe aha nyene ku ruhande rw'iburyo tuvuye kuri iyi twari turiko ya Burunga Gospel Demonstration. Iyo afishe nayo hejuru yanditse ko ngo Ivo Music Group Represent. Nukuvuga gute? Ivo isanzwe ari label idasanzwe, label tuje nka jewe nzi neza ko irongowe n'umuntu yitwa Mapound nawe no mu producteur wa kera, kuva kera cyane yagiye akora amateka adasanzwe, akorana n'umuririmbyi Musamaria Danielo, akorera abandi harimo na ba Big Farias eka n'abandi. Reka rero tubeho tuganira kuri kino kintu tubona hano. Iyo label Mapound asanzwe akoreramo cyangwa asanzwe arongoye, reka ndagifata uko ariko ndagitahura. Nibaza ko musanzwe muzi ko amashuha festival, amashuha yari yarigeze kuba mu gihe giheze gato aho bitari byoroshe, yari festival idasanzwe, festival yaje ihuza abaririmbyi batari bake, yari ku yindi poem idasanzwe. Ariko ubu naho amashuha festival ije idasanzwe, ije ku yindi poem idasanzwe, kuko tugiye kuraba ibihangange bigiye gutumirwa muri ino festival n'abantu bibihangange gusa, n'abantu badasanzwe, urehereye kuba MC, kuba DJs, abaririmbyi n'abandi, ukanaraba n'ikibanza bizoberamo. Ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bizanye bigaragaza ko ikintu cyateguwe neza, ikintu kije ku yindi poem idasanzwe. Reka natinze cyangwa nateje nkuko babivuga, gende kuri kimwe mu bigize amashuha festival. Ndagaruka kuri ya titre nyamukuru ari hejuru, Sama Vibe. Iyo ni ya vibe muri ya Sama nyene, ni ya Sama igizwe n'ama vibes. Nkuko mubona vibe ya mbere zo biri 11 mu vya gospel, ari amagenekerezo nayo ku mashuha festival bizoberako. Ivyo navyo mugiye kubisanga muri kino kiganiro nyene kidasanzwe hano ku Muvugizi TV. Neza na neza biguma bigaruka kwa kundi hahandi ni ya ntara nyene izobera mu ntara nziza ya Rumonge. Azoba ari kwigenekerezo rya 17 ukwezi k'umunani, amasaha ni yani nyene isaha 8 zuzuye neza, bizoba bitanguye tudahengeshanya. Aho rero azoba ari hehe? Azoba ari kuri stade Izere Stadium iri mu ntara ya Rumonge. Sanze muzi neza ko ari aho nyine kwibarabara gikaburimbi, aho nyine kwibarabara rigenda kuri radio Izere FM, kwibarabara rigenda ku ikomine ya Rumonge, cyangwa kwibarabara rigenda ku ntara ya Rumonge, cyangwa hepfo yibarabara rigenda ku bitaro bikuru vya Rumonge. Ni adresse itayoberana. Aho rero ibitangaje biri muri kino giteramo cyangwa ino festival ni igiki? Murabona neza abatumire bagize iyi affiche, murabona neza bano batumire ko batoroshe. Reka mpere kuri DJ Fernando no hitmaker, amaze igihe kitari gito afise hit kandi atava kuri hit, kandi atariko aratera swata. Bisigura ko iyo stade yo naho yoba ari umwe twomwizera ko ashobora kuyuzuza. Iyo stade rero cyamwibaza izo bihuriwe ko nibi bihangange, eske udashitse kare uzohava ushobora kucara he? Nibaza ko byinshi tujya kubigaruka ko DJ Fernando afise hit, afise ama awards atandukanye muri kino gihe, afise indirimbo zimeze fresh sana, indirimbo ziri ku rwego, indirimbo zizwi. Bisigura ko uwo munsi uzoba udasanzwe. Reka ngaruke kuri Alvin Smith ni umuririmbyi nawe ameze fresh, umuririmbyi afise ama hit nawe
atari make kandi umuririmbyi aguma ari ku mwanya akreya utu na turiya byumvikana ko asanzwe afise fan base yagutse ko uwo munsi ata muntu azoshika mu kibanza azokwidoga kuko azosanga indirimbo za Alvin Smith asanzwe azizi ni umuntu afise ubuhinga n'ukuntu akora performance ziwe biba bidasanzwe. Aho rero ni hamwe ndiko ndababwira neza nti reka nshimire uburongozi bwa Ivo ukuntu buriko burakora kuko buriko buzana vibe, buriko buzana impinduka, buriko buzana ikintu kidasanzwe kugira ngo bubandanye bwubaka imitima y'abantu, bongere bunezereza imitima y'abantu. Aho mu ruhande rw'ibubamfu naho turabona Metu Brown nawe no muririmbyi asanzwe ari muri yo label ya Ivo Music. Ivo Music ifise abaririmbyi batari bake tuzobigarukako, ariko Metu Brown no muririmbyi asa n'uri kwisonga muri yo label. Ni ibintu bizoba bidasanzwe. Metu Brown azokora performance yiwe imeze fresh nkuko asanzwe abikora. Ndazi ko ibikorwa byiwe musanzwe mubizi, n'uwo batabizi yanditse Metu Brown kuri YouTube aca bibona dihatema no kuzindi mbuga. Metu Brown asanzwe ari update. Aha nyine hepfo yiwe turabona Aknovich uvuga ko ari uwo kumashuha, n'umuntu nawe asanzwe abikora fresh. Ndabona Musamaria Daniel no muririmbyi abarizwa muri label ya Bancho Boy iriko iramukorera neza ibikorwa byiwe. Afite indirimbo zifite quality nziza, afite indirimbo zizwi zikunzwe narijya asanzwe ari umunyarumonge. Aho mu Rumonge ndizera ko nabo bari haruguru naho tubona umengo nibihangange, ndisuye ko batazoshobora kumurusha public cyangwa kumurusha kuryohera abafana kuko asanzwe afise benshi muri yo ntara asanzwe avukamo. Abasanzwe ari n'imfura ya Ize Award yatwaye muri 2017 aho bitari byoroshe, yatwaye kumwe ibihangange byinshi nkuko masanzwe muvyibonera. Ubu rero turabona ku ruhande rwiwe ari kumwe na Super Half no muririmbyi abikora fresh, no muririmbyi amaze igihe ari muri game, no muririmbyi afise amahiti, no muririmbyi gushikuno muzi afise indirimbo itarakwiza indwi iri ku rubuga rwa YouTube, indirimbo imeze neza, indirimbo yahinyanywe neza, indirimbo iri ku mwanya yakozwe na Gigabit. Ni Super Half azoyiperforminga ku mwanya wiwe wa mbere, azoyiperforminga icese aho kuri Izere Stadium. No kuvuga ko ibintu bizoba bikaze. Aho ndiko mbandanya nshimira abariko bategura bino bintu ko bariko bakora ikintu kidasanzwe. Aho iruhande yiwe hariho Rashmi nkuko muri kumurayibona. Rashmi nawe n'umwana mwiza, n'umwana aririmba neza, n'umwana kiri na muto, afise agashimwe Izere Award ya 2022 yabaye wa kabiri mu ndirimbo yiwe yitwa Sindagera. Indirimbo imeze fresh, indirimbo yabaye hit, indirimbo yakoze ku mitima y'abantu benshi. Urera Rashmi nawe nasanze afise igikorwa kimeze neza, igikorwa kidasanzwe arico muzobona ngira muri Izere Award. Nibaza ko uwo munsi izo genekerezo ya 17 ariho azogiperforminga imbere yuko agiperforminga kuri Izere Award. Bizoba bidasanzwe. Turabona ino MC Msaba, nkabona MC Ami Pro, abona abantu b'amateka cyane ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego international. Rero no kuvuga ko ibintu bigiye kuba bidasanzwe kuri Izere Stadium. Get ready, take position. Mbandanya shimira ababiteguye. Murabona amazina yanditse ngaho sinogenda ndayagaruka ko hari ba Ankobi, hariho ba DYD umuranga, hariho benshi kandi bakomeye cyane, bakamanda mkuu n'abandi bose muzobabona aho kuri Izere Stadium. No batumira ko muzoshika kare kugira ngo ibintu bigende fresh sana. Aho rero ni hamwe nkibandanya kuri ya titre ivuga ngo Some Vibe. Murabona ku rundi ruhande murabona logo ya Izere FM, murabona n'umuntu yitwa Ankobi Mwami Classic. Mushaka kwibaza muti ibi navyo ni ibiki se? Ni kuri ya titre nyene byose biri muri ya siguro ya vibe Some Vibe. Tubandanya tujya vibe, ni kuvuga ibi byose bigiye kuba muri uko kwezi k'umunani aho dusigaje iminsi mike cyane ngo bitangure, kuko uno munsi turi genekerezo. Nibaza ko musanze mubibona ko turi kwigenekerezo gicenda. Igenekerezo gicenda cyamwibaza ibya mbere bizoba ku igenekerezo rya 11. Urumva neza ko nejo aho bukera hacamo umunsi umwe tuje twinjira muri vibe. Achakurikira imisi mikeya nyene, indwi weekend kurikira vibe, hakindi imisi mikeya vibe, ni Summer Vibe. Rero reka tuje kuri iki kintu cha Izere mubona hajya ni Izere Award. Get ready, take position, dutahurane kugira ngo tubandanye tujya vibe.
neza na neza uriko urabibona ko ari Izere Award. Izere Award niturashobora kuronka cover ikwiye, niturashobora kuronka affiche bose bariko kugira ngo tubivuge nkuko twabivuze kuri ino yindi muri ko murabona, ariko naho turabitahura. Izere Award igiye kuri edition ya gatandatu, aho izotangura kuba kwigenekerezo rya 30, kwigenekerezo rya ikikurikira bukeye, kwigenekerezo rya 31 no kwigenekerezo rya mbere Septembre, le 1er Septembre nkuko muriko murabibona kuri rya affiche mubona hariko Uncle B Mwami Classic. Uncle B Mwami Classic nomwe mubazo kwitabira iryo higanwa rya Izere Award. Rero nukuvuga bizoba bitoroshe, bizoba ari ibintu bikomeye sana. Nibaza ko vyo tuzobifatira n'ubundi mwanya wo kubivuga ko kugira ngo tubivuge bifise na affiche ikwiye, twisanzuye kandi ibintu bimeze neza cyane gose nkuko twagiye tubereka n'amafoto ya bamwe mu baba bari muri izo evenement zitandukanye. Aho rero ni muri bwa bumanuko by'igihugu mu Rumonge canke muri Burunga bizobera ibi byose, kandi na Izere FM isanzwe tegura Izere Award. Izere Award ikaba yitabirwa n'abagize Burunga bose, ubu si bimwe by'intara imwe canke zibiri, oya abagize Burunga bose bitabirira Izere Award. Ni ibintu bizoba bidasanzwe, bizoba biri ku yindi poem idasanzwe, tuzogenda tubamenyesha neza na neza. Le 30 bizobera hehe, le 31 bizobera hehe, le 1er bizobera hehe. Mwebwe menya ko bizoba bidasanzwe, kandi umaze kuba ubona izi vibe turavye iya Burunga Gospel, tukabona ukuntu isa affiche yabo, tukabona nibihangange biriko, tukabona iya Evo Amashoha Festival second edition, tukabona ukuntu ariko ibihangange bidasanzwe. Twiteze ko na Izere Award izoba yakosoye cyane, izoba yadukoreye amateka nko munani yakava iriko Uncle B Mwami Classic asanzwe ari umuhinyanyuzi muri Jombe Record. Murabona ko bisanzwe isa fresh, rero twiteze ko bizoba bidasanzwe, izoba ari ku yindi poem idasanzwe. Rero reka ndabashimire mwebwe mwese mwafashe akanya kanyu mugakurikirana Umuvugizi TV, mugakurikirana Summer Vibe, mugakurikirana ibiriko biravugwa. Rero mubananye mugira like, share and comment. Aha muri kumwe na Yoooosee Glass, producer muri Kamaladi Voice, akaba journalist kuri Umuvugizi TV. Tuzobananya tubayagira byinshi. Bamwe baratangara ati ho producer gute muri bino bintu canke bino bintu. Je nibaza ko nkuko abandi babikora no kunkeza, kuko burya turondera amafaranga kandi tuyaronderera hose, ahubwo icyo ari kuba cyiza nuko Imana yari kuduha imyuga ishoboka yose, aho ushitse hose ukaronderera amafaranga bigakunda cyane gose. Big up sana, reka ndababwire nti ndabakunda cyane. Yoooosee Glass, umuhungu wanyu, your boy.